bararima bakorora bandi bakadandaza ngaha mu Burundi nta ngorane n'imwe ndaho natwe gihari. Abo ni bamwe mu Abenegihugu twasanze Kuruhwa muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda. Abo Abenegihugu bakavuga ko muri ako karere umutekano wifashe neza ko barangura imirimo yabo ya misi yose atankomanzi. Merance niyo nkuru wo ku mutumba Gitumbe yunguruza ibidandazwa akoresheje ikinga akemeza ko amahoro ari yose. Imirimo ya misi yose gakenda rimwe kandi nako nkafatira igare ngenda hehe mu gisaka ja kurondera amahera. Imirimo ya misi yose ni myiza, bararima bakorora bandi bakadandaza ubwo nibwo butsi bakora. Haki imirimo ya misi yose imeze neza, barakora n'abadandaza bakadandaza amahoro ni yose. Dafroze Niragira n'umurimyi nawe tukaba twamusanze aho nyene Kuruhwa ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda aho yari mu gikorwa cyo gutunganya umwimbu w'ibigori. Nawe ati imirimo irabandanya atankomanzi. ngaha mu Burundi nta ngorane n'imwe ndaho imirimo irabandanya, bamwe barabandanya bagatera babagara imyumbati, abandi basarura ibigori, abajeje intwaro nyene baradufasha nyene bakaza kuguremisha. Aho Kuruhwa kandi twarahasanze na Rishare Tukime akaba ari umurimyi. Nawe ati nta ngorane irangwa mu gice ca Ruhwa ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda kuko umutekano ari ntangere. Bano tubanye neza. Nta kibazo gihari. Muri rusangi rero Abenegihugu bo muri komine Rugombo ku mupaka uri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ngo wifashe neza kuko ngo naho ho kwibonekeza ibihuha atagaciro babiha kuko abajejwe intwaro n'umutekano babama hafi.